Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ishimwe ko uyu mugoroba turi hano, tukaba turi imbere y'Imana. Dushimiye Imana yo mu ijuru ko yaduteye iteka cyangwa yatugiriye ubuntu bwo kuba hano muri iri joro. Si benshi baronse akanya nkaka, ariko twebwe twagira ubuntu. Imana ishimwe. Haleluya. Ngomba tuganire ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Kandi ndagenda buhoro buhoro. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe mu gice cya 20 duhere ku murongo wa mbere. Gusubira mu vyagezwe igice cya 20 duhereye ku murongo wa mbere. Mwondere kuko mbuze urupapuro ntibiza guhura. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo ibyagezwe byo kuvy'intambara. Nimwaja mu ntambara kurwanya abansi banyu, mukabona amafarasi n'imikogote n'abantu babaruta ubwinshi, ntimuzobatinye, kuko Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa azoba ari kumwe namwe. Maze nimwashika hafi y'urugamba, umuherezi azokwegera abantu ababarire ati, nimwumve yemwe Bisirayeli, uwo munsi mwegereye urugamba ngo murwane n'abansi banyu. Ntimusimbwe n'umutima, ntimutinye, ntimugire ubwoba, canke ngo mubacikire ivutu, kuko Uhoraho Imana yanyu ari wajanye namwe ngo murwane n'abansi banyu, abahe kunesha. Imana ishimwe. Naya majambo ngira tugomba tumara akanya turiko turavugana ko umurongozi yavuze ko ari inyigisho, ariko ndaza gucanga n'insiguro. Iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo hagurukana n'Imana yawe uje ku rugamba, Imana izoguha intsinzi. Imana ishimwe. Hagurukana n'Imana yawe uje ku rugamba, Imana izoguha intsinzi. Urugamba rwacu si urwo mu buryo bw'umubiri, ariko n'urwo mu buryo bw'impwemu. Paulo nawe yavuze ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko n'impwemu mbi z'ahantu hahe. Iyo umuntu agiye ku rugamba canke yumvise umwansi wiwe, ni ukuvuga uhaguruka uzi kunesha. Siko none gahembe, kuko nta ugenda avuga niyo abantu bari mu higanwa bakubitana ibipfunsi canke bariko barahiganwa mu bikino kanaka, ni ukuvuga ngo umwe wese agenda avuga ati intsinzi ni gwanje. Siko biri none gahembe. Ni ukuvuga n'abasirikare canke abajya ku rugamba, iyo bagiye kurwana agenda avuga ati umwansi ndamukubita kabisa. Ariko rero naho umuntu agenda afise icyo cyizere, nta umenye ngene ibintu bihinduka. Turi kumwe ngaha. Satani ahagurutse kurwanya abantu b'Imana, avuga ati bajya abantu bandwanya, bangwanisha amasengesho, ngomba ndabarwanya. Ariko mu kubatsinda, mu kumutsinda, Yesu ashimwe, mu gutsinda Satani, ritumutsindisha ubwenge, ritumutsindisha inkomezi z'umubiri, ritumutsindisha ibigwanishwa dutwara mu maboko, ariko tumutsindisha ijambo n'amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
higeze kuza umunyarwanda umwe ngaha arabaza ati umusirikare ari ngaha ninde, barataritse bashika bahangaha, ababaza ikibazo ati none ko muri abahinga bo kurasa ninde arabona ninde ararasa abadayimoni toya, aca aravugira ijambo rivuga ngo naho hokorana amabombe yo kwisi yose ntashobora kurasa abadayimoni cyangwa kurasa satani, ariko hari bombe imwe gusa, ni ijambo ry'Imana hamwe n'amasengesho. Yesu ashimwe. Ibyo nibyo dutsindisha umurwanizi mw'amashimwe. Ubundi mukozi w'Imana ariko atwigisha dukoresha seminere yatubwiye ngo umuhinga wo kunesha kameremere, umuhinga wo kurwanya kameremere, ngo kameremere nirwanywa n'ibirwanishwa byo mu buryo bw'umubiri. Kameremere igwanywa n'ibirwanishwa byo mu buryo bw'impemu. Yesu ashimwe. Ngo kugira ngo dutsinde kameremere yacu nta handi atari mu gusenga no gusoma ijambo. Imana ishimwe. Iyo dusenga tukabona mu ijambo kameremere turashobora kuyitsinda, kandi no kuyitsinda naho reka twumvikane gutya ntirandurwa mu muntu ngo ihere. Turi kumwe? Nico gituma iyo umuntu agize intege nke kameremere yongera kubyuka. Uko usenga iraraba, inkomezi zayo zigahera, mugabe biri muri wewe dufise kameremere, turafise kameremere. Uko ukomeza gusenga kwegera Imana kameremere ikomeza konda, ikaraba, ikonda. Uko usenga ariko yonda, uko ureka gusenga niko yongera kugira imizi, ikongera kuduga. Uko ureka gusenga kameremere nukuvuga ngo ikigira ububasha muri wewe, ariko ukomeza kwegera Imana kameremere iratsindwa. Nariko ndavuga urugamba rwo mu buryo bw'impemu. Rero iyo umuntu aja ku rugamba hariho amategeko y'urugamba. Yesu ashimwe. Sinabaye umusoda ngo mavuge ivyerekeye mu buryo bw'impemu. Yesu ashimwe. Sinza kuvuga ivy'igisoda ntavyo nzi, sinza kuvuga ibyo gukubitana ibipfusi ntavyo nzi. N'igihe twaratugwana tukira abarovyi twarafatana tugakubitana imyereka gusa, hanyuma unesheje nukuvuga ngo ushoboye ubundi ushije ubundi akaca mwicara ko akamukubita igipfusi amwicaye ko amuryamyeko. Rero amategeko yo mu buryo bw'impemu. Yesu ashimwe. Amategeko y'urugamba rwo mu buryo bw'impemu. Itegeko rya mbere kugira ngo uneshe nuko usenga kandi ugahagarara mu kwizera. Ibintu bibiri bijana, gusenga ugacuhagarara mu kwizera. Amen. Muri uko kwizera uba uhagaze ku ijambo ry'Imana. Imana yavuze gutya, nizeye ko ijambo ry'Imana rivuga gutya, nukuvuga ngo ndatsinda mu izina rya Yesu. Nizeye ko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nta cyabagerageje kitari icyo umuntu yoshobora kwihanganira, ukavuga uti nubwo ndi mu bigeragezo ndashobora gutsinda. Haleluya. Hanyuma ijambo ry'Imana ukacuhagarara mu ijambo ry'Imana uvuga uti hamwe n'ibyo Imana yavuze, ijambo ry'Imana rivuga ngo hamwe n'ibyo Imana izogira gute? Izogukira icyanzo. Amen. Nubwo ngerageje hari icyanzo Imana yanshiriye. Yesu ashimwe. Reka tuje muri ijambo twasomye. Imana ibwira ihanga rya Isirayeli iti nimwaja mu ntambara kurwanya abansi banyu mukabona amafarasi, imikogote n'abantu babaruta ubwinshi, ntimuzobatinye, kuko Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa azoba ari kumwe namwe. Imana ishimwe. Imana ibwira Abisirayeli ngo nimwaja ku rugamba mukabona abantu babaruta ubwinshi ntimuze mugire gute? Ikintu cya mbere gituma umuntu atsindwa n'ubwoba. Muriko muranyumva ngaha? Ikintu cya mbere gituma umuntu atsindwa n'ubwoba. Niwagera mu bigeragezo ntukagira ubwoba, uravuga uti Imana yahari, uti mfise Imana ikomeye. Imana ishimwe. Harya nukuvuga turwana, hari intambara turwana tubona, hakaba n'izo turwana tutabona. Muriko muranyumva?
ikintu ca mbere umuntu canke umukristo akwiye kumenya, utegerezwa kubanza kumenya intambara uri kurarwana iyo ariyo. Muriko muranyumva? Igihe utamenya intambara uri kurarwana iyo ariyo, ni ukuvuga ngo iyo ntambara yagutsinda ntushobora kuyitsinda. Yesu ashimwe. Turwane tunesha. Turwane tunesha. Imana ibwira ihanga rya Isirayeli ngo nimwamara kubona amahanga cyangwa ihanga ribaruta ubwinshi, nimuze mugire gute? Nimuze mubatinye, kuko ndi kumwe. Imana ishimwe. Iyo uri kumwe n'Imana, ugahagurukana n'Imana, erega Abisirayeli ntibasubiye gutinya kuko bari kumwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Bagendanye n'Imana, bahagurukanye n'Imana, ntibasubiye gutinya. Hari ikindi gihe Imana yahagurukanye n'ihanga ry'Imana, kuko Imana yari yababwiye. Yesu ashimwe. Imana yari yababwiye ngo nzobana namwe, nzokorana namwe, nzojana namwe. Mu gihe Abisirayeli bava muri Egiputa, bavuye ku ijwi ry'Imana. Hano twabisomye, Imana bakuye muri Egiputa, bavuye ku ijwi ry'Imana. Bageze ku kiyaga, bajabutse kubw'ububasha bw'Imana. Yesu ashimwe. Imana yakoresheje Mose, ububasha bw'Imana bwari mu nkoni ya Mose. Hagera ikindi gihe Imana ikoresha ububasha budasanzwe. Ni ukuvuga ngo, nagomba mvuge iri jambo, ntitukamenyere uko Imana ikora mu buryo bumwe. Turiko turabyumvikana? Kuko abantu benshi kenshi baramenyera Imana bakavuga ngo ikora mu buryo bumwe, ariko twame tumenya ko ikora muri ubu buryo, ikora muri buriya. Ni ukuvuga ngo Imana irashobora guhindagura uburyo burenga 10 bw'uko ikoreramwo. Yesu ashimwe. Narega yemwe, Imana ntimaze kuvugana natwe. Ntimaze kuvugana natwe. Twaririmbye, twasenze, umurongozi yavuganye, Imana yamuvugishije, ariko ararongora acisha mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ukuvuga kwa mbere Imana ivugiramwo, kandi ariko Imana ishingira intahe ivugira mu ijambo ry'Imana. Turi kumwe? Uko niko kuvuga kwa mbere, niko kuza imbere ya byose. Twese kubona turi hano, twumvise Imana ivuga icije mu ijambo ry'Imana, hanyuma turayumvira, turihana, turahindukira. Yesu ashimwe. Biciye mu ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana icyo rikora no guhindura. Ubuhanuzi iyo buje icyo bukora, kenshi buraremesha, ahandi bukaduza bugakuraho umuntu yarari, mukamuduza mukamushikana ahandi hantu. Yegome, hari n'ikindi gihe ubuhanuzi buza, mu Giswahili bavuga ngo kuhamakia, bukankamira abanyabyaha kugira ngo biyane. Turi kumwe? Imana ivuga mu buryo bwinshi rero. Nariko ndavugira ijambo, nitumenyere ko Imana ikora mu buryo bumwe. Iki gihe Abisirayeli bari bajabutse, hageze igihe baja gutera Yeriko, rero Imana ibabwiye. Turiko turumvikana? Bagiye gutera Yeriko, mbega Imana yakoreshe ya nkoni kumwe yakoreshe inkoni kuri cya kiyaga. Nukuvuga ngo ubushobozi bwari muri ya nkoni Imana yawushize mu maguru. Turi kumwe? Imana irahinduye, ibushira mu maguru y'Abisirayeli, irababwira ngo haguruka, mugende muzunguruke Yeriko. Ibiyetangaho kangahe? Yesu ashimwe. Kandi bazungurutse ataco bavuga. Imana imaze kubabwira ivyo, ntibashotse bahaguruka ngo bagende. Babanje gutuma abatasi baja gutata Yeriko. Mbega abatasi byaraboroheye kuhinjiraga yemwe.
byaraboroheye bashikiye kwande kwa Rahabu maraya umumaraya niho bashikiye. Rahabu amaze kubabona abona ko ari ihanga ry'Imana, yarabitahuye arabimenya. Ubwo nyene nubwo ari umunyabyaha acarahishurirwa, aravuga ngo twarumvise inkuru zanyu, ngo kandi hano i Yeriko inkuru zanyu bamaze kuzumva none buzuye ubwoba. Muriko murumva? Rahabu acarisabira n'umuryango wiwe ngo muraduhangaza twe n'umuryango wacu. Ariko ab'i Yeriko bari babonye ingene binjira kwa Rahabu, ngo barakurikirana barabaza bati mbega abantu binjiye ngaha bari kumbe yabanyegeje. Avyemera ati baje ariko bagiye. Muriko murabyumva? Baje ariko bagiye. Ba bantu imbere yuko bagenda bamwe bari bagiye gutata, basiga babwira Rahabu bati umva, umunsi mwumvise tuje uracushira agatambara ku muryango no kwidirisha gatukura bisobanurwa amaraso ya Yesu. Yesu ashimwe. Bisobanurwa ikimenyetso c'amaraso ya Yesu Kristo. Rahabu avyumva gutyo, amaze kuvyumva, amaze kumva ko baje, kagatambara gashira kwidirisha. Yesu ashimwe. Abisirayeli baratangura barazunguruka. Irya mbere hari cyabaye, burya harimo bamwe bibaza ngo nibazunguruka ubwa mbere hari kica kiba. Umva ngihagaze ngaha, hari igihe Imana ivuga imaze kukubwira ikintu ukarindira umunsi wa mbere, ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, n'umwaka ugahera, ubonye kidashitse ukaje uvuga uti Imana yarabishe, watubwiye wa wundi wa mudamu. Ariko Imana ntibesha, Imana ntiyivuguruza. Muri abo Bisirayeli bariko barazunguruka, erega harimo bagira mero bakagomba kurira hataragera, harimo ibigatanye bari bakomeye bari bazi kugwana bagomba kuri mugabo bari bakaca abantu bati banze murindira, rindira isaha y'Imana ntiyagera. Yesu ashimwe. Bakomeza kuzunguruka, rimwe munsi wa mbere, kabiri, erega umva iminsi indwi, yabaye iminsi indwi, rimwe, kabiri, gira kabiri, gatatu, umunsi ugira indwi. Yesu ashimwe. Umunsi ugira indwi bazungurutse ibihe tangabo ndwi. Yesu ashimwe. Ku munsi ugira indwi bazungurutse inshuro indwi, baca umwese ngo aca yuririra aho agize gute. Imana ishimwe. Bapfuye kuduza ko ikirere ku ruzitiro rurasenyuka. Haleluya. Kuko bari ko yakoreshwa n'ububasha bw'Imana, amaguru yabo yari mu bubasha bw'Imana. Kera uko wubaka inzitiro mu ihanga rya Isirayeli cyangwa ibisagara, uko bavyubakira barubaka inzitiro zikomeye, ngo barahoma bagashiramo amashashara, amakaburimbo, hanyuma bakagira igihome kinini gifise pesere nini, kugira ngo ntihagire umwansi azoshobora kurira ngo abashikire. Nibande baraja mu mpimba, umuntu aje kuraba mu mpimba, araje kuraba umuntu mu mpimba nini. Uramaze kuja kijya kibambazi mukibona gute? Hari n'abantu bagomba gusimba ngo burire ngo batoroke, agasanga aho yotorotse akaca korokera n'ibibambazi bibiri gutya, agakorokera hagati ngo hari n'abantu bapfirayo. Bakaca agombye gutoroka ngo asimbe yibaza ngo nikibambazi kimwe, akaca korokera hagati na hagati nasubira kuvayo. Niko byari bimeze, niko bubaka inzitiro. Ariko ububasha bw'Imana niyo bwashoboye gusenyagura izo nzitiro z'Iyeriko. Imana ishimwe. Haleluya. Izo nzitiro zirasenyagurika, Rahabu yibereye hariya. Abantu barahona, Iyeriko Rahabu yibereye hariya. Mbega muzi impamvu Imana yamuzigamye? Impamvu murayizi, niwe yakomotsemwo Yesu Kristo. Imana ishimwe. Haleluya. Rahabu maraya niwe yakomotseko Yesu Kristo. Nagomba mvuge gutya rero, ntugakire urubanza umuntu wonye atari yihana.
turi kumwe ngaha. Ubonye umuntu atarihana, reka turaba. Ni ukuvuga Rahabu yarongowe n'umuntu yitwa nde? Salumoni. Hanyuma abyara Obedi. Obedi abyara Isayi. Isayi niwe yakomotswe, nawe yabyaye Dawidi. Rero murumva ko Yesu Kristo nuwo mu rubyaro rwa Dawidi. Siko? Dawidi yakomotse kuri Isayi. Isayi yakomotse kuri Obedi. Obedi yakomotse kuri Salumoni. Hariya kwa Rahabu rero. Muriko murabyumva? Imana rero igomba gukora ifise inzira nyinshi cicamo kugira ngo ikore, kugira ngo turonke umucunguzi ari we Yesu Kristo twamuronse avuye kuri Rahabu. Imana ihabwa icyubahiro. Nicyo cyatumye Imana imuzigama iramuzitirira kugira ngo mu rubyaro rwiwe hazovemwo umucunguzi. Turi kumwe? Turabyemeranya? Bibiliya niko ibivuga, si jewe. Nariko ndavuga kuri iri jambo. Hagarara ujane n'Imana aho ugiye hose, mu bigeragezo bana n'Imana, mu rugendo ujane n'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana niyo nsinzi yawe. Yesu ashimwe. Imana nizo gutsindira, nizo kurwanira. Reka nje mu nsiguro gatoya. Abantu bashobora kukuvuga kutari, bakwita amazina atari ayawe, ariko niba uri kumwe n'Imana, Imana izo kurwanira. Yesu ashimwe cyane. Abantu n'abantu, ariko Imana ni Imana. Yesu ashimwe cyane. Abantu ntibashobora gutora umuti w'ibibazo byawe, ariko Imana ishobora gutora umuti w'ibibazo byawe. Turiko turumvikana? Imana yarwaniye ihanga rya Isirayeli, nizo shobora kurwanira. Yesu ashimwe. Imana yaneshereje ihanga ry'Abisirayeli, nizo kuneshereza. Reka twongere dusome gatoya ku murongo wa 2. Ngo maze nimwashika hafi y'urugamba, umuherezi azokwegera abantu ababarire ati, nimwumve yemwe Bisirayeli, umunsi mwegereye urugamba ngo murwane n'abansi banyu. Ntimusimbwe n'umutima, ntimubatinye, ntimugire ubwoba, canke ngo muhagarike, canke ngo mucike ivutu. Kuko Uhoraho Imana yanyu ari we ajanye namwe ngo murwane n'abansi banyu, abahe kubanesha. Iri jambo ngo ntimucike ivutu, ntimuhagarike imitima yanyu, Imana ibwira Abisirayeli. Imana ishimwe. Naho mubabona ubwinshi, ntimucike ivutu ngo muhagarike imitima. Ngomba ndangiza ndakubwira ijambo. Ushobora kubona ibigukikije hirya no hino, ntucike ivutu. Turi kumwe? Ntucike ivutu. Urashobora kuba uri mu bibazo, ntucike ivutu, ntuhagarike umutima wawe.
kuko imana nishobora kuneshereza ntucike ivutu kabisa. Ijambo ry'Imana rirakuremesheje, ntuhagarike umutima. Ushobora kuba ukikijwe n'amajambo hirya no hino, ntucike ivutu ngo uhagarike umutima. Ushobora kuba umaze igihe kirekire ukurasengera umutwaro kanaka jewe ntazi na mugenzi wawe atazi, ariko ntucike ivutu, Imana iri mu ruhande rwawe. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana niyo nsinzi yawe, Imana niyo nsinzi yanje. Imana narayibonye kandi nawe warayibonye kandi nzoyibona kandi nawe uzoyibona. Imana ishimwe. Ngomba ndangize mvuga gutya rero. Hagarara uhagurukane n'Imana yawe, uje ku rugamba. Ubwo rugamba uriko ugumane n'Imana yawe. Niwagumana n'Imana uzoronka insinzi. Turi kumwe? Niwaba hafi y'Imana uzobuneshwa, ariko niwaguma hafi y'Imana uzobunesha. Yesu ashimwe. Haleluya. Niba ugomba gutsinda, guma hafi y'Imana. Niba ugomba kubona insinzi, guma hafi ya Yesu. Haleluya. Umuntu umwe niwe yavuze ngo uwo Yesu mwavuze, kandi sikere yabivuze ngo ko tutaramubona mwe mwamubonye gute? Ngoma ndakwaze wowe Yesu wamubonye gute? Uramukorako sa? Uramukorako? Umubona gute? Yesu tumubona mu buryo bw'impwemu. Yesu ashimwe cyane. Reka kubaza ibibazo biremereye. Yesu tumubona mu buryo bw'impwemu, tumukorako mu buryo bw'impwemu. Ni ukuvuga ngo iyo dusenze twona turishuwe, ni ukuvuga ngo ni Yesu ababikoze, ni Imana ibibikoze. Imana rero tuyibona mu nyishu yayo. Reka tugeze ngaha, umwami abahezagire. Ba hafi y'Imana kugira ngo ubone gutsinda. Ntube kure y'Imana ariko ukomeze kuba hafi yayo. Nimba ugomba inyishu ukomeza kuba hafi y'Imana. Ugomba kubona inyishu y'ibyo wasengeye, komeza kuba hafi y'Imana. Urya mutwaro umaze igihe uri kurasengera, ijya mitwaro umaze igihe weka Imana, ni ibanga ryawe. Hari niyo usengera mu ibanga, ko mwana batanga imitwaro akavuga ngo mvize umutwaro wo mu ibanga. Ni bake ariko baza kwishura, baza gushimira Imana bavuga ati wa mutwaro wo mu ibanga nasengera wari uyu none warishuwe. Ni bake. Ariko umutwaro wo mu ibanga Imana uyisengera mu ibanga, izokwishura mu ibanga, mugabo icyo bigaragara abona. Yesu ashimwe cyane. Umva uyisengeye mu ibanga, nukuvuga ngo umutwaro utangiye mu ibanga, izokwishurira mu ibanga. Uyo mutwaro ucyo nukuvuga ngo iyo nyishu ikisokoroka habona. Haleluya. Haleluya. Yosefu agomba kubenga inde? Mariya agomba kumubengera mu mbisho. Agomba kumubengera mu mbisho, ariko Imana yamubonye kera iravuga iti ntumubenge, rangora umugeni wawe. Yesu ashimwe. Imana izi byose kandi ibona byose. Narangije, umwami wamugisha. Murakoze kuntega amatwi. Imana ibahezagire. Sinagiye nk'uwigisha, hamwe nigishije gato ariko cyane cyane nasiguye. Yesu abahezagire. Ba hafi y'Imana. Ndasuye mu gutsindagira ijambo. Hafi y'Imana. Gendana n'Imana. Mu byuca mu byose ugendana n'Imana kandi ube hafi y'Imana. Yesu abahezagire.